hari umukobwa umwe yitwa Esperance yaramaze imyaka 2 akijijwe yakire Yesu nk'umukiza bavuye mu masengesho pastor ati umwe wese ukwiwe abandi muherekezanye Esperance yarafise amafaranga ya taxi agari ku taximen kumbe yarafise imigambi yo kuvuga ati ndarose umuntu nyuruza umukobwa ashire muzi ndakwibutsa yuko aramushira mu modoka yugara ibiyo arugara aramutwara yari satani w'ijorove masengesho aramutwara acamureza aho yamubwiye Esperance ati hagarara carayivutura ayikura nko ngaha gushikariya mu gatumba Esperance ararira arakoma induru biranka harabati Yesu dapfuye aramutwara kumba mutwaye mu gipangu ciwiwe yariko ararondera umukobwa acekeza hebana caramutwara aramwinjiza mu rupangu arabati ubu ntugisubeye inyuma Esperance arabati dapfuye kanya gatoyi amushikanye vyukurira birahera vyukukoma induru birahera Esperance afata mu ishakoshi yiwe akuramo akantu kakayo ikiyo Esperance acatagura kwihanagura taximen ico cyonyene kimutera ikibazo namuzanya ko minduru namuzanya rira none ndamushikanye atangiye kwigira amafresher icyo nakabazo yagize mu mutima abona Esperance fresher taximen akagoma muraba Esperance acara mufata Esperance ukuboko ate kuri kurisiga vayo twinjire mu nzu Esperance ati none taximen ubu ni sangapi ati ubu ni saa 7 y'ijoro ati hari umukobwa ubona mu ijoro ati oyaye nabonye we wenyene Esperance ati taximen baguhenze amen jewe nitwa Esperance maze imyaka 2 mfuye imva yanje ni ya gatatu nariko ndagenda mu ijoro ndumuzimu ndakoja Taximarati yo ndafoyo muzimu Esperance ndakoja Ubujane narakuja subizano ngoya Taximarati ego Aindukiza imodoka acaramutwara Esperance kandi ni wandaba amaso ndakoja atoya yasinda gutwara acaramutwara makamuru pangu wabo ngwa Esperance abonye yuko atagifuye acaraturika aratwenga taximen atumuzimu randiye ati mane noba n'umuzimu ndi umvire mu modoka ejo nukuri zoja gusa Esperance acaravayo akuramo Bibiliya arawata taximen ndaba neza ndaba ati nibiki ati oya hari umuzi ati ndaba atuve ndakubwire nitwa Esperance maze imyaka 2 mfuye ndi umuzimu muvi ariko mu mpemo nde muzima acakira gutyo ngiraze vuba umire ko cyufise amen hari umukobwa umwe yavuze ngo jewe ngo nibakimbona ngo batwara abandi ninabona umwesilamu nzogenda carungu
hari umukobwa umwe yitwa Esperance, yaramaze imyaka 2 akijijwe yakiriye Yesu nk'umukiza. Bavuye mu masengesho, pasiteri ati umwe wese ukwiwe abandi muherekezanye. Esperance yari afise amafaranga ya taxi, ahagarika umutaximeni. Taximeni kumbe yari afise imigambi yo kuvuga ati ndarose umuntu nyuruza umukobwa ashire mu nzu. Ndakwibutsa yuko aramushira mu modoka yugara ibiyo arugara, aramutwara yari Satani y'Ijorove masengesho, aramutwara acamureza aho yamubwiye. Esperance ati hagarara, hagarara, carayifutura ayikura nko ngaha gushikariya mu Gatumba. Esperance ararira arakoma induru biranka, harabati Yesu dapfuye. Aramutwara kumba mutwaye mu gipangu ciwiwe, yariko ararondera umukobwa acekeza. Hebana caramutwara aramwinjiza mu rupangu, arabati ubu ntugisubeye inyuma. Esperance arabati dapfuye. Kanya gatoyi amushikanye, vyukurira birahera, vyukukoma induru birahera. Esperance afata mu ishakoshi yiwe akuramo akantu k'akayo, ikiyo. Esperance acatangura kwihanagura. Taximeni cyo cyonyene kimutera ikibazo. Namuzanya koma induru, namuzanya rira, none ndamushikanye atangiye kwigira amafreshere. Icyo nakabazo yagize, abazo yagize mu mutima. Abona Esperance Fresheri. Taximeni akagoma muraba Esperance, acara mufata Esperance ukuboko ati kore kurisiga, vayo twinjire mu nzu. Esperance ati none Taximeni ubu ni sangapi? Ati ubu ni saa 7 y'ijoro. Ati hari umukobwa ubona mu ijoro? Ati oyaye nabonye wewe wenyene. Esperance ati Taximeni baguhenze. Amen. Jewe nitwa Esperance, maze imyaka 2 mfuye. Iva yanje ni ya 3. Nariko ndagenda mu ijoro ndumuzimu ndakoja. Taximeni ati yo ndafoye umuzimu. Esperance ati ndakoja. Ubujyane narakujya subiza nunguya. Taximeni ati yego. Ahindukiza imodoka, ahindukiza imodoka, acaramutwara. Esperance kandi ni wandaba amaso ndakoja. Atoya yasinda gutwara, acaramutwara maka mu rupangu wabo rwa Esperance. Esperance abonye yuko atagifuye, acaraturika aratwenga. Taximeni atubuzimu urangiye. Ati mane nobona umuzimu ndi umvire mu modoka, ejo nukuri nzoja gusenga. Esperance acaravayo akuramo Bibiliya, arawata Taximeni ndaba neza, ndaba. Ati nibiki? Ati oya hari umuzi ati ndaba. Atuve ndakubwire nitwa Esperance, maze imyaka 2 mfuye, ndi umuzimu muvi ariko mu mpemo nde muzima. Acakira gutyo ngiraze vuba umire ko cyufise. Amen. Hari umukobwa umwe yavuze ngo jewe ngo nibakimbona ngo batwara abandi, ninabona umwesilamu nzogenda carungugwa.
hari umukobwa umwe yitwa Esperance yaramaze imyaka 2 akijijwe yakire Yesu nk'umukiza bavuye mu masengesho pasiteri ati umwe wese ukwiwe abandi muherekezanye Esperance yari afise amafaranga ya taxi agarika umutaximene kumbe yari afise imigambi yo kuvuga ati ndarose umuntu nyuruza umukobwa ashire mu nzu ndakwibutsa yuko aramushira mu modoka yugara ibiyo arugara aramutwara yari satani y'Jehova masengesho aramutwara acamureza aho yamubwiye Esperance ati hagarara carayivutura ayikura nko ngaha gushikariya mu gatumba Esperance ararira arakoma induru biranka harabati Yesu dapfuye aramutwara kumba mutwaye mu gipangu ciwiwe yariko ararondera umukobwa acekeza hebana caramutwara aramwinjiza mu rupangu arabati ubu ntugisubeye inyuma Esperance arabati dapfuye kanya gatoyi amushikanye vyukurira birahera vyukukoma induru birahera Esperance afata mu ishakoshi yiwe akuramo akantu kakayo ikiyo Esperance acatagura kwihanagura taximene cyo cyonyene kimutera ikibazo namuzanya koma induru namuzanya rira none ndamushikanye atangiye kwigira amafreshere icyo nakabazo yagize mu mutima abona Esperance Fresheri taximene akagoma muraba Esperance acara mufata Esperance ukuboko ate kuri kurisiga vayo twinjire mu nzu Esperance ati none taximene ubu ni sangapi ati ubu ni saa 7 y'ijoro ati hari umukobwa ubona mu ijoro ati oyaye nabonye wewe wenyene Esperance ati taximene baguhenze amen jewe nitwa Esperance maze imyaka 2 mfuye imva yanje ni ya gatatu nariko ndagenda mu ijoro ndumuzimu ndakoya Taximaratiyo ndakoya umuzimu Esperance ndakoya ubujyane narakujya subizana nkuya Taximaratiyo ahindukiza imodoka acaramutwara Esperance kandi niwandaba amaso ndakoya atoya yasinda gutwara acaramutwara maka mu rupangu wabo rwa Esperance abonye yuko atagifuye acaraturika aratwenga Taximene tumuzimu randiye ati mare nobona umuzimu ndi umvire mu modoka ejo nukuri zoja gusa Esperance acaravayo akuramo Bibiliya arawata Taximene ndaba neza ndaba ati nibiki ati oya hari umuzi ati ndaba atuve ndakubwire nitwa Esperance maze imyaka 2 mfuye ndi umuzimu muvye ariko mu mpemo nde muzima acakira gutyo ngiraze vuba umire ko cyufise amen hari umukobwa umwe yavuze ngo jewe ngo nibakimbona ngo batwara abandi ninabona umwesilamu nzogenda carungugu
hari umukobwa umwe yitwa Esperance yaramaze imyaka 2 akijijwe yakire Yesu nk'umukiza bavuye mu masengesho pasiteri ati umwe wese ukwiwe abandi muherekezanye Esperance yarafise amafaranga ya taxi agarika taximene kumbe yarafise imigambi yo kuvuga ati ndaronse umuntu nyuruza umukobwa ashire mu nzu ndakwibutsa yuko aramushira mu modoka yugara ibiyo arugara aramutwara yari satani y'Jehova masengesho aramutwara acamureza aho yamubwiye Esperance ati hagarara carayivutura ayikuramwo ngaha gushikariya mu gatumba Esperance ararira arakoma induru biranka harabati Yesu dapfuye aramutwara kumba mutwaye mu gipangu ciwiwe yariko ararondera umukobwa acekeza hebana caramutwara aramwinjiza mu rupangu arabati ubundi ugisubeye inyuma Esperance arabati dapfuye kanya gatoyi amushikanye vyukurira birahera vyukukoma induru birahera Esperance afata mu ishakoshi yiwe akuramo akantu kakayo ikiyo Esperance acatagura kwihanagura taximene cyo cyonyene kimutera ikibazo namuzanya koma induru namuzanya arira none ndamushikanye atangiye kwigira amafreshere ito nakabazo yagize mu mutima abona Esperance Fecheri. taximene akagoma muraba Esperance acara mufata Esperance ukuboko ate kore kurisiga vayo twinjire mu nzu Esperance ati none taximene ubu ni sangapi ati ubu ni saa 7 y'ijoro ati hari umukobwa ubona mu ijoro ati oyaye nabonye wewe wenyene Esperance ati taximene baguhenze amen jewe nitwa Esperance maze imyaka 2 mfuye imva yanje ni ya gatatu nariko ndagenda mu ijoro ndumuzimu ndakoja Taximaratiyo ndafoye umuzimu Esperance ndakoja Ubujane narakuja subizano ngoya Taximaratiyo ahindukiza imodoka acaramutwara Esperance kandi ni wandaba amaso ndakoja atoya yasinda gutwara acaramutwara maka mu rupangu wabo rwa Esperance Esperance abonye yuko atagifuye acaraturika aratwenga taximene tumuzimu randiye ati mane nobona umuzimu ndi umvire mu modoka ejo nukuri zoja gusa Esperance acaravayo akuramo Bibiliya arawati taximene ndaba neza ndaba ati nibiki ati oya hari umuzi ati ndaba atuve ndakubwire nitwa Esperance maze imyaka 2 mfuye ndi umuzimu muvye ariko mu mpemo nde muzima acakira gutyo ngiraze vuba umire ko cyufise amen hari umukobwa umwe yavuze ngo jewe ngo nibakimbona ngo batwara abandi ninabona umwesilamu nzogenda carungugu
hari umukobwa umwe yitwa Esperance yaramaze imyaka 2 akijijwe yakire Yesu nk'umukiza bavuye mu masengesho pasiteri ati umwe wese ukwiwe abandi muherekezanye Esperance yarafise amafaranga ya taxi agarika umutaximene taximene kumbe yarafise imigambi yo kuvuga ati ndaronse umuntu nyuruza umukobwa ashire mu nzu ndakwibutsa yuko aramushira mu modoka yugara ibiyo arugara aramutwara yari satani w'ijorove masengesho aramutwara acamureza aho yamubwiye Esperance ati hagarara hagarara carayivutura ayikura nko ngaha gushika hariya mu Gatumba Esperance ararira arakoma induru biranka harabati Yesu dapfuye aramutwara kumba mutwaye mu gipangu ciwiwe yariko ararondera umukobwa acekeza hebana caramutwara aramwinjiza mu rupangu arabati ubu ntugisubeye inyuma Esperance arabati dapfuye kanya gatoyi amushikanye vyukurira birahera vyukukoma induru birahera Esperance afata mu ishakoshi yiwe akuramo akantu kakayo ikiyo Esperance acatagura kwihanagura taximene ico conyene kimutera ikibazo namuzanya koma induru namuzanya arira none ndamushikanye atangiye kwigira amafreshere icyo nakabazo yagize abazo yagize mu mutima abona Esperance Fecheri. taximene akagoma muraba Esperance acaramufata Esperance ukuboko ate kuri kurisiga vayo twinjire mu nzu Esperance ati none taximene ubu ni sangapi ati ubu ni saa 7 y'ijoro ati hari umukobwa ubona mu ijoro ati oyaye nabonye wewe wenyene Esperance ati taximene baguhenze amen jewe nitwa Esperance maze imyaka 2 mfuye imva yanje ni ya 3 nariko ndagenda mu ijoro ndumuzimu ndakoja Taximene ndakoyo muzimu Esperance ndakoja Ubujane narakuja subizano ngoya Taximene ati ego ahindukiza imodoka acaramutwara Esperance kandi ni wandaba amaso ndakoja atoya yasinda gutwara acaramutwara maka mu rupangu wabo ngo aba Esperance abonye yuko atagifuye acaraturika aratwenga Taximene tumuzimu randiye ati mane noba n'umuzimu ndi umvire mu modoka ejo nukuri zoja gusa Esperance acaravayo akuramo Bibiliya arawati Taximene ndaba neza ndaba ati nibiki ati oya hari umuzi ati ndaba atuve ndakubwire nitwa Esperance maze imyaka 2 mfuye ndi umuzimu muvye ariko mu mpemo nde muzima acakira gutyo ngiraze vuba umire ko cyufise amen hari umukobwa umwe yavuze ngo jewe ngo nibakimbona ngo batwara abandi ninabona umwesilamu nzogenda carungugu
hari umukobwa umwe yitwa Esperance yaramaze imyaka 2 akijijwe yakiriye Yesu nk'umukiza bavuye mu masengesho pasiteri ati umwe wese ukwiwe abandi muherekezanye Esperance yarafise amafaranga ya taxi agarika taximene kumbe yarafise imigambi yo kuvuga ati ndaronse umuntu nyuruza umukobwa ashire mu nzu ndakwibutsa yuko aramushira mu modoka yugara ibiyo arugara aramutwara yari satani w'ijirove masengesho aramutwara acamureza aho yamubwiye Esperance ati hagarara carayivutura ayikura nko ngaha gushika hariya mu Gatumba Esperance ararira arakoma induru biranka harabati Yesu dapfuye aramutwara kumba mutwaye mu gipangu ciwiwe yariko ararondera umukobwa acekeza hebana caramutwara aramwinjiza mu rupangu arabati ubu ntugisubire inyuma Esperance arabati dapfuye kanya gatoyi amushikanye vyukurira birahera vyukukoma induru birahera Esperance afata mu ishakoshi yiwe akuramo akantu kakayo ikiyo Esperance acatagura kwihanagura taximene cyo cyonyene kimutera ikibazo namuzanya koma induru namuzanya rira none ndamushikanye atangiye kwigira amafreshere ito nakabazo yagize mu mutima abona Esperance Fecheri. taximene akagoma muraba Esperance acara mufata Esperance ukuboko ate kuri kurisiga vayo twinjire mu nzu Esperance ati none taximene ubu ni sangapi ati ubu ni saa 7 y'ijoro ati hari umukobwa ubona mu ijoro ati oyaye nabonye we wenyene Esperance ati taximene baguhenze amen jewe nitwa Esperance maze imyaka 2 mfuye imva yanje ni ya gatatu nariko ndagenda mu ijoro ndumuzimu ndakoja taximene yo ndafoye umuzimu Esperance ndakoja Ubujane narakuja subizano ngoya Taximene ego ahinduka imodoka acaramutwara Esperance kandi ni wandaba amaso ndakoja batoya yasinda gutwara acaramutwara makamo rupangu wabo ngo aba Esperance abonye yuko atagifuye acaraturika aratwenga taximene tumuzimu randiye ati mare nobona umuzimu ndi umvire mu modoka ejo nukuri zoja gusa Esperance acaravayo akuramo Bibiliya arawata taximene ndaba neza ndaba ati nibiki ati oya rumuzi ati ndaba atuve ndakubwire nitwa Esperance maze imyaka 2 mfuye ndi umuzimu muvye ariko mu mpemo nde muzima acakira gutyo ngiraze vuba umire ko cyufise amen hari umukobwa umwe yavuze ngo jewe ngo nibakimbona ngo batwara abandi ninabona umwesilamu nzogenda cara ngo